naho bitavugwa neza n'iryo tegeko ni itegeko nibwirizwa nako nibwirizwa rizana impinduka rikora reforme y'igisata c'ubworozi n'umwuga w'ubworozi rero nkuko bisanzwe bizi impinduka yitwa reforme yose ifata umwanya igasaba uburyo bwinshi n'ubuhinga bwinshi kugira ngo iyo reforme ishobore kuja mu ngiro rero uno munsi ntibashobora kubahatikiriza ngo nimugende mufate inka zanyu canke intungwa zanyu muzigumize mu muguri kandi zidafise ivyo zirisha hariho rero ibintu leta yishinze igomba gukora ni vyinshi cyane kubamenyesha kwanza itegeko ingene rimeze kandi babibabwire mu kirundi ururimi rwabo iryo tegeko ryanditse mu gifaransa icya kabiri babigisha ubuhinga bw'ubwo bworozi bushasha icya gatatu babahe ingemwe z'ubwatsi bushasha bashobora kurima bakagaburira ibitungwa vyabo hanyuma bakabashira hafi imiti n'ibindi byose bikoresho bashobora gufasha inka kugira n'ibindi bitungwa bishobora gutera imbere hanyuma nkuko bavyiyemeje bo nyene bakazana abaganga b'ibitungwa bakaba hafi ku mitumba yose y'ubworozi baranemeye kandi yuko bazana babanza gushiraho uburyo aborozi boronka ingurane kugira ngo bateze imbere ubworozi bwabo baronke mbere n'inka za kijambere canke imbuto za kijambere baronke n'ibintu byinshi bemeye leta mu gihe rero leta itabishize mu ngiro ntiyobwira nta bushobozi aborozi bashobora kuba bafise kugira ngo bubahirize ubwo bworozi bushasha arico gituma tuvuga tuti ivyo bintu no kubanza kubibangira iyo bahadikirije kubishira mu ngiro babaho nyanze uburenganzira bw'aborozi abagize imiryango yabo n'abantu bose batunzwe n'ubuzi buva ku bworozi muri ubwo burenganzira ari ubwo burenganzira bwo kuronka imfungurwa zikwiye kandi iyo umuntu adafungura bisha byumvikana yuko aca atakaza uburenganzira bwose buriho harimwo n'ubwo kubaho bisanzwe arico gituma rero tumaze kubona yuko uburenganzira bw'abo borozi cyane cyane baba mu mitumba bushobora kugeramurwa n'ishirwa mu ngiro ryihuse kandi ridateguwe ry'iryo bwirizwa twatanze impanuro kuri leta muri Kavibe tuzitanga no ku borozi hamwe no kubafasha Burundi kuri leta icambere na mbere twasavye twahanuye nuko bangira gushira mu ngiro iryo tegeko gushikaho ibikorwa bonyene leta yiyemeje gushira mu ngiro ibanze bishire mu ngiro kuko nabivuze kare ari byo bibaha ububasha borozi kuhava ngo bubahirize nabwo ubwo bworozi bushasha babufata icya kabiri nuko amatongo yabo arimwo uburagiro n'amatongo agomba gukingirwa no kubahirizwa ico twise sécurisation des droits fonciers coutumiers n'amatongo yabase n'abasekuru niyo baragirako ayo matongo rero tukasaba leta yuko idasubira kwemerera umugambi numwe uza kuyanyaga vyitwa ngo bariko basubiza mu minwe ya leta amatongo y'inyagiwe n'abanyagihugu ayo n'amatongo yabase n'abasekuru bagomba kuyagaba bakayaganza kuko kandi abaha uburyo n'inzira zo gushobora kwigaburira no kwibeshaho ico naco ni ikintu twasavye leta kwigira hariho aba batanguye kunyaga amatongo twibaza yuko batazoca bafatira kuri ivyo bariko barasaba bidashoboka muri aka kanya kugira ngo babanyage amatongo ari mu buragiro bwabo hariho ibintu bavuga ngo hatarimwe ngo naho oya
abantu b'aborozi barafise igipande c'itongo ryabo barimamwo n'igipande kindi barekera uburagiro. Ubwo buragiro rero ni ngombwa yuko buba sécurisé, ivyo twavuze yuko bukingirwa, sécurisation des droits fonciers coutumiers. Ica gatatu twasavye leta nuko igihe cyose iriko irakora imigambi y'iterambere nukubahiriza agateka ka muntu, kuko iterambere rijejwe rifatira ku muntu mbere rikabirya abantu. Nta kuntu rero nko mu bintu vyerekeye ubworozi leta ishobora gufata ingingo itagishije inama aborozi hanyuma ngo yongere ibashire mu migambi yose yo guteza imbere ubwo bworozi. Aho ntaco biriko irabafasha. Ibintu bikorwa banyenevyo batari muri vyo ni ibintu bibaka uburenganzira bwabo. Ica gatatu twasavye leta nuko yohava igashira mu ngiro ivyo yiyemeje, harimwo no gukwiza amazi hose, ahantu hose bikenewe yuko haragirwa inka ziguma canke intungwa ziguma mu mararo yazo. Hanyuma bakongera bakazana ubwoko bwiza. Aborozi tubasaba yuko bohava bakagabanya amatati yabo. Amatati arabi vy'amatongo bituma ayo matongo yabo adasubira kuba gwabo, ugasanga arabasamaza ku migambi y'iterambere afatiye ku masi yabo. Tubasaba rero yuko bonyene bohava bakikemurira ibibazo vy'amatati y'amatongo. Ikindi tubasaba nuko boshinga bakayobora amashirahamwe barimwo azotuma bakurikirana imigambi yose y'iterambere y'ubworozi bwabo n'umwuga wabo. Hanyuma rero kubafasha Uburundi nabo tubasaba yuko botanga uburyo n'ubuhinga bukwiriye ku gisata c'ubworozi kugira ngo bateze imbere aborozi n'uwo mwuga wabo. Hanyuma uburyo n'inzira abo borozi basanganywe ntibabutakaze bwo kwigaburira no kwitunga, ntibabutakaze bahave ahubwo babwongereze bube bwinshi. Tukahamagara cane FAO irya shirahamwe ry'impuzamakuru rijejwe ibiribwa n'ibintu vyo kurima FAO, kugira ngo amabwirizwa iyo nyene yashirishijeho yarangure mu Burundi mu kuraba yuko uburyo n'inzira aborozi basanganywe budatakara ahubwo butera imbere gusumba.